Bonjour, bonjour, bonjour cyane mwebwe mwese mubanda yamunkurikirana ku munsi hanyuma uno munsi mwiza kugira tubandanye twigishanya ingene dushobora gukoresha ifaranga nkoranabuhanga hanyuma tugakorera neza cyane online bivanye n'urugero internet igezeko. Okay? Hanyuma murazi yuko kugira ushobore gukorera kuri internet ugashaka kunyuza amafaranga byoroshe ubufise banke yawe wuguruje kuri email yawe ubufise na Royal Q kugira igufashe kwegeranya inyungu ibisanze ku isoko mpuzamakungu ya cryptocurrencies. Okay, ni gute none dushobora kuinstalla ku bantu bafise banke ngendanwa ya OKX, ni gute dushobora kugendana kuinstalla Royal Q muri OKX kugira bikunde igukorere akazi ka trading byoroshe. Okay, urinjira muri OKX ubwayo murabona niyi hanyuma Royal Q nayo niyo. Okay, Royal Q OKX. Okay, hanyuma bwa mbere utanga kwinjira muri OKX ugaca ngaha muri akeye ugasubira ngaha muri profile. Okay, uca ngaha ugashana muri profile maze ushana muri profile ucuraba ahantu hari API ni ukuvuga ahantu ushobora gusengira synchronisation ya Royal Q wishira muri OKX ucumanuka ucuparikura ukaza ngaha kuri API ukahemeza. Heje kuhemeza turindire connexion. Heje kuhemeza ushobora kubwiye ngo créer une clé API. Okay, ugaca uhafyonda kuri créer une clé API. Okay, heje kuhafyonda ikikusaba API name ugomba uyihuze wandike iryo jambo Royal Q uryandike neza ibyishi ugomba kuyihuza nayo. Okay, ikikubaza ngaha usezise le nom de API ugashondamo ngaha ukandikamwo Royal Q. Okay, hanyuma ugaca uza ngaha hari liste blanche d'adresse IP ni IPv4A IP IPv6. Okay, ni zijya code de synchronisation ukura muri Royal Q uzizane muri OKX ushugena muri Royal Q. Ukaza muri Royal Q. Okay, aha muri Royal Q. Okay, ukaza aha kuri home aha akuri API binding ni huca ukayishondamo API binding. Aya nayo sinama échangeur na banki ngendanwa wewe ukeneye iyi banki ngendanwa ya OKX nayo ngiyi murayibona ngiyi trade broker ukayishondamo. Uyifyonzemwo ucubona tuharuro nitwo ugira copie ukatuzana hariye muri OKX ugira copie ukafita ngaha muri OKX ukagira kore ngaha kugira udushiremwo. Okay, uhejeje uca uha uburenganzira lobo yawe kizokora muri OKX izokora izokusomesha izoguha izosoma izogukopia ivyo ikakorera muri OKX wirabire muri Royal Q izokwereka isoko ngene yifashe kwereka amacoin yose ari mu isoko muri OKX ngene yifashe yose n'amagrafike yayo hama izogukorera trading izogura yongere icunge yongere igurishe ivyo wayihaye. Okay, ucawemeza ari kuri trading na lire trading. Okay, hanyuma uhejeje kugira ivyo uca wandika phrase secret ngaha phrase secret yawe urandika ukagerageza kugira ibintu 8 à 32 caractères au moins un caractère en minuscule au moins un caractère en majuscule ukandika ibintu kujye cyose hamwe bizo ari 8 hanyuma ugashiramwo minuscule na majuscule. Okay, ukandika rero nka jenga yashiremwo yiwanje hanyuma muyo phrase. Okay,
shiremo yiwanje. Okay, nakwije ibintu 8. Okay, nakwije ibintu 8. Okay, nakwije ibintu 8. Ibisabwa murabona ko bashe bambwira ngo ibi bintu sizemwo turavyemeye, murabona ko bavyemeye. Okay, uhejeje rero kugira uko uca wemeza ngaha kuri hariho au moins un chiffre. Okay, ntivyakwiye, hari ikintu kibura ngaha, habura chiffre. Okay, ndashizemwo amashifre, ndasizemwo. Okay, bituma rero ngaha ahemera yuko tubandanye, kigira ngo tu envoyer, bashukiya tu envoyer. Bajoga tu envoyer, ikiverifya amakode de sécurité yawe wasizemwo. Nasizemwo nimero ya telefone yanje, byuguriye kuri email yanje, harimo na application d'identification yayindi dufasha kuba dushobora kugira igenzura ry'amakonti yacu aho tuba turi hose ku isi. Okay, nyuma bampe kode muri nimero ya telefone yanje mba narugurijeko. Okay, hanyuma hagiye no ngaha kuri email, mbe ndarungika email kugira akayandindiriye nimero ya telefone yanje, mbe ndaronka kode yo muri email. Okay, shana muri email nkayugurura nkatora kode baba bampaye kugira baverifye ko email iri fonctionnelle. Okay, ngiye bayimpaye ndayikopya nza ngaha kuri email nkayishiramwo. Okay, nkayishiramwo. Hanyuma ikibazo kikunda kuba rero ngaha nkunze kubabwira kushiramo nimero ya telefone muri sécurité zawe, bo warayugurije ko mugabo kenshi byiza cyane wogira ku nimero ya kuri email na Google Authenticator, kubera nimero ya telefone hegi ukoresha nimero ya telefone ugasanga iranse kuverifya bivana n'ukuntu ama nimero ya telefone usanga hari ahantu bataragera mu buhinga bwa none. Nk'akarorero murabona ngaha nka limitere hoho irakunda kugorana, ariko barayimpaye n'abayimpaye bateba. Okay, ndayishiramwo 166 D51 hanyuma nje kuzaniye muri Google Authenticator nayo kugira nkwize ibyo bansavye. Okay, Shangira shenda kuri okay, ikikubwira yuko API ibaye créé, API irabaye créé. Okay, urahejeje kuca ngaho kuri afficher les informations. Okay, ikiguha rero ivyo ukopya ugatwara muri Royal Q kugira ubandanye ugira synchronisation uyiheze. Okay, tushana ngaho ugabanza ugakopya iyi clé API ukacanda ko ukayikopya ugasanga ngaho muri Royal Q muri clé API ukayikopya. Okay, ugasubira ikazana iyi nayo secret key iyi ukayizana. Okay, ukazana ngaho mukaza cha secret key ukayipestinga hanyuma ugashyiramo ya pass phrase yawe washiramwo. Okay, wajeje ugaca sendinga code de verification. Okay, ugaca ugenda muri email ugatora code de verification baguhaye muri Royal Q. Okay, bampaye code ngiyi kushikopya ukayikopya ukayikopye ugacuyitwara ngaha muri Royal Q.
ukayikora ngaha kugira kore hanyuma utegereje kubishyiramo byose ushize ngaha kuri I have carefully read the risk notice ukakosha kugira bikunde ko bandanya hama ugashira kanyuma ngaha kuri bind. Okay, uweje guhuza Royal Q na OKX urabona yuko iciye yiyugurura yerekanye yuko doje kugira nte kwihuza byoroshe. No kuvuga rero bahageze yuko ushobora gutuma ya logo yawe muri OKX gukorera akazi kawe uyitumye genda urangure iri faranga ikoini hanyuma ikoneje kuyirangura n'ivyakoroka bitaraheza kudandaza aho utarasha kunyunguna gusavye uce ubicunga hama n'ivyaduga naho uce udandaza. Nuko rero trading ikorwa muri OKX ukoresheje Royal Q. Nuko mubandanye munkurikirana.